Hakizimana 6 niryo zina ryanje ry'amavuko, niryo kw'ishuri ni kuri identité niryo nyene. Gutangura kuroba nari kotanguye ikiboyi mbona biramburugana n'ababosi n'isaha ndayiri haca nigira mu vyo kuroba. Kuva mu 1996 je niho nabitanguye. Je nari nsanzwe ndi umuboyi, navuye ruguru mugabo nize mekanike menwiziye byo kubaza. Ndabizi je byo kubaza, ndabizi ibintu byo gukoresha amarabo, intebe, bubati byose je ndazi kubikora. Narinze ntangura kuroba byo narabisohowemwo n'ikinga bansohoje naraririye. Niryo nakuyemo n'itike yo kwimanukira. Nari nkiri muto cyane. Ayo ntabura ni 20, ayo sinigira n'ubu ntararonka na 10 muga 20 ndaza kuyaronka isaha zibiri. Amahera maze kugurisha jewe ntararenza ku munsi n'ijana. Aho nari nafashe imboga zitatu, ubundi munsi nafashe imwe ya 120 ari imwe. Iyo namaze iminsi 2 ntaroba nyene nigera narabitse. Nibereye hajya nyene noza umuduga uza utaza nguma nibereye hajya niko bitira gafana. Je nk'akazi je niyumvamo nokora ntabandanije byo kuroba. Je nakoze menwije, je ndabona nta kandi kazi nokora. Ibyo kudandaza navyo vya ruguru impevyino noba mpevyino nyene sinosubira ino. Uko rugura imboga zaho naho ndaziroba nigo mpora ndazifata kandi nyinshi muga nta mafaranga ndonka nkayimwe. Oya.